abagize urwego rujejwe gukurikirana ingene imenyesha makuru bikora bakoranye kuri uno munsi w'igerekezo rya 2021 ndamukiza uno mwaka kuvyo ku rutonde hari ibintu bitatu bateza kuyihweza. Ubwa mbere kwari ukuyihweza amadosiye y'abantu basabye ko ibinyamakuru byabo byoronka uburenganzira bwo gukora biciye mu mategeko. Ubwa kabiri bihweje amakosha amwamwe akogwa n'ibimenyesha amakuru kuko turabona yuko ibyo bintu bihari. Ubwa gatatu kwari kubamenyesha aho ya ntumbero ya nyene icubahiro umukuru w'igihugu yatanga iyiha CNC ikigo kijeje gukurikirana ingene ibimenyesha amakuru bikora ku itariki 28 z'ukwezi kwa mbere muri 2021 intumbero yo kwicarana n'ibinyamakuru n'abajejwe ibinyamakuru byahagaritswe kugira ngo turabe ko byosubira bigakora. Tugarutse gatoyi mu majambo makeyi kuri ikibazo ca mbere cyo kwihweza amadosiye y'abasabye ko ibinyamakuru byabo byotangura gukora, amadosiye 4 niyo yizwe. Iya mbere ni dosiye y'iradiyo ciyumviro cashikirijwe na Diocese Katolika y'Imuyinga muri Diocese ya Muyinga, aho basabye ko botangura kumvikanira ku iradiyo yabo yitwa Radio Voix de la Réconciliation. Hanyuma abagize urwego rujeje gukurikirana ingene ibinyamakuru bikora bayihweje bishimikije ivyo urwego nshingwa ntwaro rwa CNC rwakoze, basha babona yuko amategeko bayakurikije kandi ibibazo byose bashoboye kuvyishura, ariko hari utwo bagiye baratosora aka canke kariya mugabo katobuza ko idosiye ibandanya. Naco gituma iradiyo baciye bavuga bati murayiha uburenganzira bwo gukora nkuko duhora duha izindi. Iya kabiri ni iradiyo irimwo nimbonesha kure bita Radio Television Burundi Bwiza, mu majambo magufi ni RTBB, nayo nyene iyo dosiye yizwe kuko twasanze mu rwego nshingwa ntwaro iyi dosiye ikurikije amategeko neza cyane. Hanyuma turabaha insiguro isumba kumbe iyo twabahaye turiko tubasomera amajambo asigura ko twokwemerera iyo radiyo irimwo nimbonesha kuri, hama babona yuko nayo nyene twoyiha uburenganzira bwo gukora biciye mu mategeko. Iya gatatu ni idosiye y'iradiyo Isanganiro igomba gushiraho imbonesha kure y'Isanganiro nyene. Byumvikana ko mu Kirundi bavuga bati wohe ku mwana yo kwisimbiza kandi igiti cokura kikezeza. Ni radiyo Isanganiro ivyaye imbonesha kure Isanganiro. Twabonye yuko iyi televiziyo Isanganiro yabisabye biciye mu mategeko, kandi nabo nyene abajeje urwego abagize urwego rushinzwe gukurikirana umunsi ku munsi ngene ibinyamakuru bikora mu nsiguro twabahaye babonye koko iyi radiyo Isanganiro yagize intambwe mu kuvukisha televiziyo Isanganiro. Ari naco gituma bace bavuga bati uburenganzira turabuyihaye iyi televiziyo Isanganiro kugira ngo zikore biciye mu mategeko. Iya nyuma ni dosiye mbere twigeze kwiga itariki 5 na 6 ukwezi kwa 11 mu mwaka uheze, turiko turaraba irisabwa yuko yokora biciye mu mategeko radio biyita Kazoza FM na televiziyo yayo ijwi ryo kugwiza umwimbo. Murazi ko na nyene icubahiro umukuru w'igihugu yamayaduhimirije ko twoja kubikorwa umufuko wose ukaronka amafaranga, mugi imbere y'umufuko n'umunwa ukaronka ico ufungura. Kanatsinda mu Kirundi bavuga bati n'ubugabo uca ku munwa, hajye utafunguye ntubukwiye. Rero ino radio Kazoza FM irimo imbonesha kure ijwi ryo kugwiza umwimbo, twihweje ivyayo tubona ko
ija mu ntumbero y'ijambo nyene icubahiro umukuru w'igihugu yamayatubwiye kugwiza umwimbu, tukagira ivyo tubika, tukagira n'ivyo dufungura, mbere n'ivyo dushora, kugira ngo turabe yuko twoteza imbere imiryango, ikibano ndetse n'igihugu cyose. Ni kuki tutoteza imbere isi yose? Ari naco gituma tumaze kuvyihweza hamwe tukaraba n'insiguro twabahaye mu biro nshingwabikorwa by'ikigo kijejwe gukurikirana ingene umwuga wo kumenyesha amakuru ukorwa, bace bavuga bati iyi radio koko irakwiye kuronka uburenganzira bwo gukora biciye mu mategeko. Muri make rero aya maradiyo yose ko arane aronse uburenganzira, bavuze bati muyakurikirane, kuko burya kwandika ibintu no kubikora haraho usanga bitandukanye. Mugabo twizere yuko umuntu arinze asaba gukora ku mugaragaro biciye mu mategeko aba yariteguye. Ivyo twihweje ubwa kabiri na makosha akogwa n'ibinyamakuru n'imenyesha makuru bimwe bimwe. Twagarutse ku kinyamakuru washaka Iwacu, kuko hari ivyo duhora dusanga ku rubuga rwayo mugo bakatubwira ko atari bo babishizeko canke byashize ku wundi muntu, ndetse abarongo ico kinyamakuru batabizi. Byumvikana ko ata muntu wo hanze yoza kumenya ivyo utunze mu nzu wewe wo mu nzu utabizi. Ari naco gituma twabonye ko twokurikirana cyane gose ikinyamakuru Iwacu kugira ngo kibandanye gikora neza kandi giciye mu nzira nziza, na cyane cyane gikurikije itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru ndetse n'ayandi mategeko, kuko umumenyesha amakuru cyangwa ikinyamakuru gikoze ikosa ntikizofatwa na rya tegeko rigenga abamenyesha amakuru gusa, kizofatwa n'ayandi mategeko. Twabonye kandi ubwa nyuma ko abari mu rwego rujejwe gukurikirana ingene imenyesha amakuru bikora bomenya aho tugejeje ya ntumbero yenyene icubahiro umukuru w'igihugu yo kuganira n'ibinyamakuru biri mu bihano kugira ngo bitezurirwe bishobore gusubira gukora. Twabibasiguriye neza kandi turabamenyesha yuko namwe murabizi hari ibinyamakuru bibiri bimaze kugururwa, niho mwari muri igihe hasomwa itangazo. Ubu naho hakaba n'ibindi turiko turayaga navyo kugira ngo turabe yuko twotera imbere. Mbere ndababwire ko hirya y'ejo ku munsi wa mbere twakiriye abaserukira iradio ijwi ry'abanyamerika VOA. Ejo dutegekanya kwakira isaha 3 abaserukira iradio y'Ingozi Ntumbero FM. Ku munsi wa gatanu naho tuzosha twakira abaserukira BBC. Hanyuma turabe ingene twoyaga, kuko ya nama ya mbere twagira itariki imwe y'ukwezi kwa kabiri kwari kubamenyesha kw'ibiganiro na CNC bitanguye. Hanyuma umwe wese kubera ko yugawe kuri ibi bituma cyane ku bindi, ata radio yugawe kubera ibituma asangiye n'abandi, umwe wese aza kugatwe kiwe kugira ngo duce dushira umukono ku masezerano yo gutangura gukora kugira ngo turabe ko twoteza imbere umwuga wo kumenyesha amakuru, kuko ibimenyesha amakuru navyo nyene ntitwobisiga inyuma. Kandi ryaravuzwe n'abubaho b'igihugu bati nta gutera imbere kutarimwo abamenyesha amakuru.